Kariwe mukunzi wa Marengo Top TV kuno munsi twagiye mu bidukikije si umuntu gusa ibidukikije uretse ibiti ibikoko uno munsi tugomba kumenya cyane bihagije ikintu kijanye n'igikoko c'isazi. Isazi ziri ubwoko bwinshi, hari isazi zomenyereye muhira iwanya ariko hari indi sazi borora. Burya rero ubushakashatsi twakoze izi sazi atumenyereye twebwe dire dovial, ndavuga ubuzima bwazo bwo kubaho n'imisi 70. Kuvuga nta myaka ijana zovuga ati nta misi 70, ariko kandi izi sazi zo borora ni misi 8. Ni inanase ivuga ati mana warakoze kuma nkaramba ni misi 10, ariko ni misi 8 yo kubaho. Yarengeje niyo misi 2 ni misi 10. Imisi yo kubaho y'izi sazi ni misi 8. Misi 8. Imisi 8 niyo misi yo kubaho. Irashobora no kwirenza ikashikana imisi 10, ariko imisi izwi neza ni misi 8. Kugira tuvuga ngo nta myaka ijana zo zivuga nta misi 8. Yego. Izi ziri ngaha zimaze imisi ngaha? Izi ziri ngaha zimaze imisi 3 gusa zihavukiye. Zimaze imisi 3 zihavukiye. Kandi ziracavuka. Zimaze imisi 5. Nkaha anye oya. Yinanase ni imisi 10. Yinanase ni imisi 10. Nkaha anye yatanguye. Imana hayigura kuramba. Yego, nkaha yatanguye kuvuka yarapfuye. Nkizi nizatanguye kuvuka. Sawa, ahare zipfuye muca muzigira. Zipfuye ndazishira ngaha. Gumiyo. Zipfuye ndazishira ngaha. Ziba zitwa dead flies ibi nivyo izo ni zitanje zo guha babagaburira ifi. Oya apare yibi inye ibi turabifata tukabivanga na bijya bipyupa bijya mwabonye. Tumaze kubivanga tukaca tuja kubisyesha. Tumaze kubisyesha imashini isya isazi. Imashini ariyo yose isya ifungurwa imashini y'ibigori gasibi. Yego ibirabisya neza cyane. Baremeraho. Baremera imashini z'ibigo zijya zisya inga z'ibigori. Hakaca havamwo ifu. Yego. Ifu cyikoreshe. Iyo fu kuntu tuca tugira turashobora gukora ibintu by'utubure. Utuntu tw'utubure nutubure n'utuntu tuca dusohoka umenga n'utuntu tw'udutetetete. Mudukoresha. Mukagaburira inkoko, kagaburira amafi, ukagira nkuko twabibabwiye ntibiri harmful. Ntabwo biri harmful ku magara y'abantu. Muranavyumva n'ubu unye ntabwo bifise akamoto ka. Igihe turaza batubwiye ko kubarimyi zirashobora kubagira akamaro ku mwavu. Umwavu wazo uri hehe? Umwavu wazo turawubereka imbere. Ibi navyo ni bimwe twitwa ibi cyupa ziba zavuyemo. Ibi inye. Rero ibi nibi inye ibi turabisyesha. Tumaze kubisyesha havamwo calcium. Haravamwo icyunyunyu cyitwa calcium. Rero ibi inye tumaze kubigaburira inkoko twarabisyesheje canka amafi bituma zikomera zigira ubukomezi. Yego. Mbega isazi tumariye iki cyo menya cyo ko izi sazi zinywa amazi zo fungurwa zo zinywera amazi. Okay, nkuko tubabwiye hani zirya ariko zikenera ikintu kizitera umunezero gusa. Ahari mubona ziko ziragura umunezero n'amazi naho kawodera. Rero haziko ziragenda ziguruka zimuvinga aho ziflying aho onye ziraryohewe cyane. Nkizi mubona ziko ziragwako haziko zihiga amazi kugira zinywe. Nene amushamu ikombe bingahe canke litiro? Oya turajobeka gusipama kugira ngo rijobe. Rijobe nyene kuko uzusemo amazi. Riramara umunsi nsera yamara cyane. Bivanye n'izisobana ngazi zirimo. Yego ziramara umunsi taramara duhindura amazi ku minsi 3. Ku minsi 3. Guta amagi itamagi mu minsi 3 amagi ari hagati y'amajana 5 n'amajana 9. Rero ziri ngaha zikenera amatract zigakenera nayo mazi. Hama rero ikindi naco dukenera turakenera ico twitwa udutimba. Utu dutimba nitwo tuti ni tune. Ego twe aha dukoresha tune nabo nigisha ndababwira bakoresha tune. Murabona rero nk'utu unye utu dutimba. Okay, utu dutimba utuunye turaduteranya. Tumaze kuduteranya tukadushigira utwenge
murabona utu twenge utunyu utu twenge niho isazi iza guta amagi nk'ubu murabona nk'amagi ngariya anye ni turya twa jone amagi twa jone ni aramagi aho harimo nkangahe ayo tubona aha harimo nk'amagi ibihumbi n'ibihumbi utwo yego hariyo amagi menshi cyane kuko n'utuntu duto duto tutaboneka ibihumbi n'ibihumbi muratubona harimo utuntu duto duto tutaboneka utwo dusa na jone nk'aha rero uno munsi tuhava twimbura aho harimo amagi ibihumbi n'ibihumbi utuba twita twitwa udutimba n'udutimba rero murashobora kumbaza ati kubera iki yumvira kuza guta amagi ino kubera iki tiyumvira kuza kuyatanga ahanye canke aho hasi igituma isazi iza guta amagi ini indani zino sazi ziraza ubwenge zivuga ati okay icambere ziza guta amagi habanje kuba fekonde ingore n'ingabo zirahura hama hagata ingore hama rero zimaze guhura zumvise ka kamoto ka kaoderi zivuga ati aya magi tuzota turabona abana bacu aya magi aya ni masazi azovamwo uzotwi tuzusomora tuzoronka ico turya kuko isazi yumvise ikintu kifise akaodere kisayivuga aha hantu hari ikintu niyo mpamvu usanga isazi zira ahantu ku bintu binuka keshi iki n'iki ziravuga ati ahantu hari ikintu rero muri ico gihe zivuga ati rero dushaka amagi yacu tuyate ahantu hari sekirize hari umutekano niyo mpamvu se ziza gutino amushiramwe iki n'iki aha anye aha nta kintu na kimwe dushiramo akwereke ari bune atari bubiri canke 10 aha turashobora kugira 10 canke bubiri ariko dushaka zize guta mu myenge myinshi ukaziraza zikuzuza rero isazi mu guta igira uku okay rero isazi mu guta murabona aka kana kaanye irazana iyinyo yayo ikazana ikimbikamo ngaha kimbikamo hama ikacita amagi niyo mpamvu ishaka kuza make abangahe amagi make nk'uko twababwiye na 500 hagati ya 500 na 900 nako dufungura iki utwo natwo small ravi ayo magi yavutse akenera gufungura ayo magi twayaberuje turayagaburira akenera kurya ivyo twitwa ibisigazwa vyo mu gikoni ibisigazwa vyo mu gikoni no kuvuga birya bishishwa vy'ibitoki vy'ibijumbu iki biraya ivyamwa ibiboga iki niki ibindi navyo zirya ni birya vyo kwisoko ivyo kwisoko ivyamwa iki novuga ko ari waste okay cambere zirya zitwa bitwa waste kitchen ibisigazwa vyo mu gikoni waste market ivyo kwisoko ivyo ku mahoteli ivyo ku maresitora n'ivyo mu ma industry mu mahinguriro rero ikibazo tugira tubikura kure ngaha anye nkaha ndabikura ibujumbura umva intambamyi sindazibura imodoka iza kubitora igitoro igira iki niki yego hamindi ntambamyi ifise novuga ko ndiko nkorera ahantu hatonyi cane ariko mvuga ati noro nk'ahantu haniniya bizogenda neza yego rero ino projet yanje shaka yuko igera ahantu kure cyane kugira wumve ko iyo projet yawe yogera kure aho wipfuza kandi kagenda neza nko vyipfuza umva ho kogwa iki okay ikintu cambere cokogwa no banza kuronka ahantu yaguye kuko nkuko nababwiye no projet nguka n'ingoga igwira n'ingoga ubunye ndeka gutunganya nyinshi kubera iki ntafise aho ndazitungira ahanini hagutse cyane ikindi naco intambamye ngira nivyo vyo kurya ntivyoroshe kubironka iki novuga sinoroherezwa kubironka ni benshi bakenere bijya vy'imyanda vy'iki n'iki yego ariko ikintu ca mbere shaka ahantu hagutse noshobora gukorera
hama hariho n'imashini nkeneye ndakeneye n'imashini ishobora kunsyera ivyo mba nakuye kw'isoko. Yasize imashini nyene zisya oya nzanye nk'ivyamwa ibintu vy'imboga hariho imashini dukenera zisya ivyo bintu zikabigira ibintu vy'ibigarigari nyene nkazigaburira hama nkaronka n'umwimbu n'ingoga. Yego watubwiye small love nizo zikenera kurya ivyo bavuze byo byese bikaza mu gikoni yego niki nizo zari ntoye kurusha izi zinini mugabo izi zikuze zo zikaba zinywera amazi usugura ko ntoya arizo zirya gusumba izikuze uzi impamvu. Okay igituma izi zitarya ziba zariye zikiri small love zikiri fresh love. Rero nk'ubu unye ayo mapipa twaberetse ari ngaho muri iyo base aho onye yarariye arafise ingaburo ikwiye yariye akiri hehe yariye akiri zikingana ukunye zikiri zariye zikingana ukunye. Aha rero zimaze gukura kurya aha rero zimaze gukura ntiziba zikeneye kurya. Aha rero hazarariye kandi n'ubu ziko zirarya. Izinye tuzigaburira iminsi 14 gusa. 14 tuzigaburira nazo mu minsi 8 kinywera amazi. Mu minsi 8 kaca yinywera amazi. Yego. Niki kwifuza kuzokorora muri kazoza kawe turetse Isazi ikintu uvuga ati vraiment ndifuza kuzokorora kino kintu. Ya ikintu ihangiro ryacu hanini yadufise muri kino gihe ibifungurwa byo kugaburira ibitungwa inkoko amafi ntibikunze kuboneka kandi muri kino gihe nta borozi benshi bariko baratunga ibintu vy'inkoko ibintu vy'amafi kubera iki kw'isoko birazimvye cyane. Rero twe tuvuga ati dukeneye guhiga ibintu bifise akamaro birimwo ingaburo z'ivyo bitungwa kandi umworozi wese azoshobora kuronka. Rero ikintu twebwe dushaka gushikako dushaka korora ikintu cyose kizotuma umworozi yaba muto canke muniniya aronka ivyo kugaburira ibitungwa hama ibitungwa vyiwe bironke ivyo kurya bikwiye hama inyama zizimbuke kw'isoko. Burya harya niwaza muri hoteli kana ukabaza nko kumvira zimvye harya burya kuzimva yahereye hariya kuri uriya mworozi kuko hari ibintu yagaburiye ibintu bizimvye. Ariko turifuza mu myaka iri imbere tumaze guhiga izino ngaburo zimaze kuba nyinshi nawe uzoshobora kwitungira inkogire. Rero impanda y'amasazi turafise ubworozi tugire dutangure vuba cyane ubworozi bw'imisiba ubworozi bw'ivyo twokwitwa azola and dunkweed ni ibintu dushaka yuko bizoba vyinshi kuri bano borozi. Nk'ubworozi bw'imisiba bwo twaramaze kubutangura. Ego ndiko nororera muri no ntara nyene ariko si muri no komine. Ego ubworozi ni bwinshi nk'iyo uhuye n'aborora inka impene intama ibindi bintu nkuko murabazanya wumva borora inka zavuga ati je norora Isazi ubona mukiyano ufatwa gute je norora Isazi. Ya benshi barakunda kuca bumva ko ari ibintu nyene bimeze ukuntu uvuze ati woroye Isazi bazi Isazi zija ku bintu bibi iki niki ariko cambanza nkababwira ati ariko sizirya Sazi tuzi ariko n'izindi Sazi birashika ugasanga utarazibona. Rero amaze kubimusigurira ukuntu izo Sazi zimeze akamaro kazo ubuzima bwazo ukuntu bubaho aravuga ati bwa bundi ni sawa. Rero nivyo onye ndakunze kubigiramwo ikibazo cane ariko ihangiro nihaye ndavuga ati ya nkibivuga ubwa mbere abantu bafata ukundi kuntu ariko maze jewe kubera ntabwo nobiheba kuko novuga ni passion yanje. Rero nabo baba batanguye kuvuga ati ivyo bintu nibiki iki niki mu nyuma basubira kuvuga ati natwe turashaka kubitunga kugira iki niki. Rero ikintu nobwira umuntu ari we wese harya akazi n'akazi akazi kabi n'akazi n'akazi uronka inyungu yako uciye mu bintu bibi cyane mu nzira mbi ariko akazi nk'aka kacu n'akazi keza cyane n'akazi katuzanira amafaranga biciye mu nzira nziza twiteza imbere duteza imbere n'igihugu. Rero ikintu nohanura abantu bamwe nuko bakwiye kumenya buno
buno bworozi n'ubworozi bukomeye cyane kuri twebwe abantu no ku gihugu kandi bifite akamaro kenshi cyane. Yego muco warigeze wemera ko uzokorora isazi kuko watuye ko wakuze ukunda ibintu byo korora? Oya warigeze wemera ati genzo korora isazi? Oya nkiri muto okay iki bintu by'ubworozi narabikunda, ibintu by'ubworozi narabikunda, ariko korora isazi sinarinze ko binabaho. Nibi ndabimenye vuba cyane aho ntangiye kugirana ama recherche. Rero n'ikintu cyaciye kisunikira kubikunda se Barundi perezida wacu none mwaka wahariwe uburimyi n'ubworozi. Uno mwaka wahariwe uburimyi n'ubworozi kandi yarigeze kuvuga yuko buno bworozi bw'amasazi bubaho. Rero ivyo vyaciye bidusunikira kugira ama recherche menshi turayagira hama turatangura natwe. Rero nkuko mubibona twaratanguye kandi ubworozi biho bugenda neza cyane. Isazi uzirekuye ziraguka nka tujya zindi zikagera? Aha tuzirekuye ziragenda, hamwe turazosubira no kuzifata. Niyo mpamvu tuzitungira aha muri zino cage, muri zino net. Yego tugushimire kuba dawe no mwanya twaganira kuri gace turamazanye turabe ivyo ngene muzigaburira. Murakoze cyane. Ngene zirafungura zirarya. Tubereke aho tuzigaburirira. Sasa nani nkundabaza iyo zihuye na zirya zindi bigenda gute? Iyo zihuye na zirya zindi urashiramo rumurabe ko zigwino bacange zirumenya ati wone turi mu muryango? Zirarumenya kuko nk'ijya yindi giyeyo yo irabura amahoro iguma yiruka izo nazo novaho zigwana. Barcelona Real ya aha rero twashimye kubaka ukunye kugira turonka ahantu hagutse dushobora kugaburira. Rero turazana zanjya tuzana ya myanda iva ku isoko iva ku ntuzenye mu mahoteli mu industry tukazana tugashira hano hama tukagaburira ya magi yavutse tugashiramo utwo twitwa small. Ajya magi mwazana angana gute? Mucamuzana mukashira umwe? Ajya magi turamezira nka mu kinaho kimwe turavuga ati hajamwe ibiro ibi nibi havaje amagarama ya naya haba kubundikira mubundikira gute? Tubundikira ahantu turafise imashini tubundikiramo hari yanye turaza kubibereka haje imbere gatonya. Ahamaraho hejuru aha naho tugiye gutungira inkoko. Tugiye gutungira inkoko hano kuzigaburira. Yego zimara ikingiye kingana gute ngaha? aha anye umva kuva mu magi dutanguye kugaburira zimara iminsi 14. Rero mu minsi murazikurayo ziri cyane? Turazikurayo ariko uku kuntu twubatse ukunye ziridugana zahejeje kurya zonyene ziraza zikidugana zigaca ngaha anye zikaza ngaha. Nkaha rero ntiziraheza gufungura hama zije ngaha tukaza tuza twandura. Yego izi rero ziracari ico bitwa fresh lave. Izi rero turanazanikira hama tukazisya hakavamwo agafu. Kagafu tukagaburira inkoko tukagaburira amafi tukagira gute canke tukazigaburira ukunyene direct canke tukakora ico twitwa ku drying tukazidryinga tumaze kuzidryinga zikuma tukagaburira inkoko zumye nkakurya inkoko ushobora kuyiha ibigori ki. Turabana nabo bazibundikirira. Sura hari inyuma ubu n'umwavu wazo uyu n'umwavu wazo uwo mwavu wavuye muri vya vyamwa na vya bintu vy'imboga ya myanda itandukanye yego ukavyanikira canke imora mu mikuma. Zamaze kubirya zirabirya hama tugaseba tumaze guseba tukuramo umwavu ntitwawusyesheje wonyene urisya ziradekompoza hama rero uwo n'umwavu umeze neza cyane gose. Kimwe ni yose hajya muramye ivyo zirya n'ivyo zitarya bishobora kuzisha kuzigira ingaruka mbi. Ego nk'ubu turabimenya izinye ikintu ca mbere zirya zitarya nk'ibintu vy'ibishashi ibi plastike n'igihe cyo tuvuye kuzana iyo myavu ikintu cyose kiribwa zirarya. Ikintu cyose kiribwa zirakirya. Uravye agapiripiri vyose n'agapiripiri zirarya vyose. Ego ikintu umuntu ashobora kurya zirakirya cose.
ibi vyose nivyo ego ibi navyo ni yama vya bintu zenye ziba zavuyemo ego ibi nivyo ziba zavuyemo ni industry ego okay aha naho hari iki aha naho niho dushira ivyo kurya iyo irya modoka mwabonye yizanye ivyo kurya tuca tuza tukabirunda ngaha tumaze kubirunda ngaha anye birahuzura hama tukashobora kubistoka tukazoshobora no kubigaburira mu minsi imbere aya mabase katonze ngaha aha hose mu mabase ziriyo aha nizo twashoboye no kugaburirayo izi zose nka ziracarya ntizirahaga ubworozi bw'isazi mworora isazi aha hose turiko turimbura aha hose ziriyo nyinshi cyane no kugira uravye izo ufise zimaze kugurisha nizo ufise nivyo bike n'ivyahe vyinshi izo maze kugurisha ndamaze kugurisha izo maze kugurisha ni nkenya nizo nkeye paparo y'ivyo twabonye mufise ngaho ego nizo nkenya kuko aha harimo nyinshi cyane kandi abakiriya baraboneka cyane ahubwo sindonka n'ivyo ndabaha gira uruganda rero sindonka n'ivyo ndabaha gira uruganda runini ego sawa of course ni Marengo Top TV mwabonye bitari bike mutari bwabone na hano na hamwe byose muzobisanga nta handi muzobisanga atari kuri YouTube yacu ubworozi bw'isazi no mwaka wari ni n'ubworozi bandanye mworora ko Marius renda gushimira murakoze cyane wadoya akanya watembereje watweretse ko ubworozi bw'isazi bukogwa yego tugushimire rero ikiganiro bazogisanga kuri Marengo Top TV gya nakajambo babwiye kwadukurikirana bose murakoze cyane mwege mwese muri ko muradukurikirana ndabashimiye cyane kudukurikirana kandi nizere yuko mugiye kumenya byinshi byerekeye buno bworozi bushasha mu Burundi hazobamwe n'abakiriya bawe yego kandi abakiriya turabatumiye abakiriye muzoze kugura muzoze tubagirishe formation hama mumenye ikintu mumenye ubworozi kandi buno bworozi ntahandi muzobusanga atari muri Agriprotein Farm rero turashimiye mwe mwatugendeye natwe tubashimira kwa mwatwakiriye twamenye byinshi tutari tuzi yego tugushimire tukifurize mbere n'amahirwe menshi arukana n'ubworozi bwawe butera imbere murakoze cyane byo wifuza uzubishikeko murakoze cyane